Muri iyo nama umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana yibukije ko kugira hategurwe kazoza keza hategereza gutangwa indero n'inyigisho vy'akanovera ari navyo bizofasha abarundi gushikira imbona kazoza yo Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 buteye imbere mu mwaka wa 2060. Umushikiranganje François Havyarimana akamenyesha ko batunganije iyo nama kugira barabire hamwe ibituma harabidoga ko hari tituka ry'indero barabicokorwa bazogishikirize leta mu ntumbero yo gufata ingingo zibereye igisata c'indero kiba umushinge w'ibindi bisata bigize igihugu. Akavuga ko ico gisata ari ntasubirizwa mu gushika ku mahangiro atandukanye y'imbona kazoza y'igihugu. Leta y'u Burundi iheruka gusohora imigambi yayo ihurikiye mu gitabo c'imbona kazoza y'u Burundi. Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 buteye imbere mu mwaka wa 2060. Wihweje neza amahangiro ari muri iyo mbona kazoza biraboneka cyane ko igisata c'indero gifise uruhara ntasubirizwa kugira ngo gishobore guterera bimwe biboneka mu gushika ku mahangiro atandukanye ari mu bindi bisata byose bigize igihugu cacu. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana akavuga ko intumbero y'ubushikiranganje arongoye ari uko igihugu coronka urwaruka ruzogiteza imbere mu bisata byose. Twifuza ko igisata c'indero coramira urwaruka rwo Burundi bw'ejo mbere n'igihugu cacu mu kukironsa urwaruka rw'incabwenge ruzosahiriza igihugu mu bisata byose Uburundi bukeneye, gucukura no guhingura ubutare, imyuga mishasha, amabarabara y'indarayi, gukurikirana ihindagurika ry'ibihe, gukinga ibiza, kuronsa amatara akwiye abene gihugu n'ibindi byose vyoteza imbere igihugu cacu. Muri iyo nama ngo bigasaba kandi ko botorera umuti ibijanye n'ubumenyi buke bwibonekeza mu rurimi rw'igifaransa. Umunyeshuri atazi neza urwo rurimi bituma kenshi n'ibindi vyirwa bica bimugora. Tugerageje kuraba ingene urwo rurimi rwahora rwigishwa biragaragara ko mu ndinganizo y'ubu amasaha yarwo yanagabanutse cane, hongera hanagabanywa n'imyaka yo kwiga. Nk'akarorero, kera barya biga ivyo twita enseignement général biga imyaka 13 ariko ubu biga 12, kandi mu mashuri y'intango nta congereza n'igiswahili biga, eka mbere n'ibindi vyigwa basigaye biga ubu batiga kera. Ariko ubu baravyiga kandi ni vyiza ko bavyiga, ariko ingorane nuko ya masaha umunyeshuri yahora yiga kera ururimi rw'igifaransa yaciye agabanywa kugira ngo ivyo vyigwa bishasha bironke amasaha. Tutaravye neza ingaruka ntiyobura kugo rurimi dusanzwe dukoresha mu nyigisho, bisaba rero ko twicara tukabitorera umuti urama kugira ngo urwaruka rwacu rube rutahura koko urwo rurimi rukoreshwa mu vyigwa vyose, hanyuma bitume n'ibindi vyigwa bashobora kubimenya neza. Mwomenya ko iyo nama yitabwe n'abayobozi bakuru hamwe n'abayobozi bo mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi, abayobozi b'indero mu ntara, bamwe mu bayobozi b'amashure y'abihebeye Imana, abo mu biro vy'umukuru w'igihugu, abo mu biro vy'icegera c'umukuru w'igihugu, abo mu biro vy'ubushikiranganje wa mbere, bamwe mu batowe n'abene gihugu n'abandi. Igitega Eric Yarankunze ku bwa radio Nderagakura.